ikintu ushaka rero ni iki ugomba kunkorera. Uriya mukobwa mushiki wa Kirimbuzi murabagenzi cyane. Ni yes you know. Murabagenzi cyane. Okay. Rero ikintu ushaka gukora ngomba umuhamagare umubwire ko umukumbuye kugira nyine musanzwe muvugana, umubwire aze ngaha ibikurikira ndaza kubikubwira. Alo mashe. Ni sawa. Meze neza. Ego nawe. Ngo sawa ndawe muhira maze imisi ngwaye cyane ubona ko ntaheruka no kuvuga kuri phone. Sasa kumbanyeze. Uragenda umubaza ujya mugore nyine azokubwira uko niwe yakuzanye. Hama n'inkenera abo dukorana kumbure nzokubwira. Hama nimwongera guhura usumubwire ko ndamwiteguriye umwanya wari wose. Urugendo rwiza musore mwiza. Uya wagize amahitamo meza kubera ko ugomba gutabura ko kwinosi hari abagomba kubaho banezerewe, abagomba kubaho babayeho neza, abandi babayeho nabi. Uno munsi twese nitwubaho neza nibyo kunda. Avyumva hari abagomba gutangwa nk'igitambo kugira ngo hagire abatamaraso y'abandi. Okay, wahisemo neza rero, you welcome. Hama dukorane. Okay boss. Nakanya kiza kuva mu majambo twabizi koko. Okay. Keira. Kei. Oui papa. Ngoha.
telefone yawe iri he? Genda yinzanire. Kayla, you are okay? Yeah, I'm okay. Okay. Niza telefone yawe gato. Koramo kode. Ndavuze ngo kuramo kode. Okay. Sheri, akakino tukina tukine rero. Akakino koroshe cyane. Kandi haza kukiza jewe nawe. Sivyo mwana wanje. Ikindi nacukanura. Umwana w'ikirura niwe kirura. Reka gukanura nk'inkoko. Reka gukanura nk'akayabo kaba mu nzu. Kanura nk'ikinyabuko. Wabyumvise? Okay? Okay? Okay. Ikintu ushaka rero ni iki ugomba kunkorera. Uriya mukobwa mushiki wa Kirimbuzi. Murabagenzi cyane. Murabagenzi cyane? Ni yes, you know. Murabagenzi cyane. Okay. Rero ikintu ushaka gukora. Ngomba umuhamagare umubwire ko umukumbuye kugira nyine musanzwe muvugana umubwire aze ngaha. Ibikurikira ndaza kubikubwira. Okay? Okay? Tora. Muhamagare. Kandi ugomba kuvuga umunezerewe kujya nyine mura muyaga. Apana kuvuga ushavuye. Okay? Muhamagare. Oniga papa. Ujya nawe ushaka wiki. Mwana wanje. Nisire gushaka neza ko tubana neza je nawe. Hajya ubundi hari inkuru nyinshi ntakubariye. Mama wawe hajya ntiyari umurundi. Ntiyavugana ikirundi. Nuko utakuze ngo bimenye. Rero kuba yaratashe. Ashobora kuba cagihugu yakomokamo. Ariko camuteje ivyago. Hama turamubura. Rero ikintu kandi akubwira nkorera akakana. Ubundi bikurikira byose ndaza kubikubwira mwana wanje. Erega hajyanye niba mu kwitega bayitega kanyama cyangwa urudagara. Ari byo nakubwiye. Kandi bikore giprofessionnel mwana wanje. Okay. Alo mashe. Ni sawa. Meze neza. Ego nawe. Ngo sound ayo muhira maze imisi ngwaye cyane ubona ko ntaheruka no kuvuga kuri phone. Turakumbanye ze. Ngo sha kandi uzobukoze ndakumbuye gutera inkuru nawe. Hinge gato umwanya
kanya nzonda gushikiriye. Oya shushu gira n'ingoga. Nyaruka. Ndaje sisi urazi nagukumbuye. Sawa sawa. Sawa. Okay. Ukaba umwana wa gutyo. Ubundi jewe igituma shwana nawe nukwere utabunyumvira. Umwana agomba gutora akoko kase. Wajumvise? Sibyo? Okay, hama rero nibyarangira ibi ucumbwira icyo ushaka kuno gukorera. Ucumbwira ahantu ushaka kuno gusohokana. Wifuza heza. Papa. Ndagusabye umbwire. Kubera ko umuhamagaye. Ihisa gukurikira baza kubimenya. Nta kibazo we nkigira ikibazo. Okay. Okay. Idiri yose wamaye narayirangije. Ujya mugabo nawe. Ndije namuzungurutse mu bwenge ubu azi yuko dukarana. Wow. Ndakunda cyane umuntu ashobora gukora akazi kiwe. N'umwete wose, n'inguvu ziwe zose, na cyane cyane ibyiyumviro byiwe byose bikajamo. Icyo kintu kirangyoheye sana. Ikigira kandi nzoguhemba gatubutse. Kuko uri umukozi w'igitangaza. Sivyo gusa. Kuvyerekeye ibyo mugabo n'ubu dufitanye ibyiro bunyene. Ubunyene turimo turafitanye ibyiro. Idiri si n'iyindi niyo kugenda gufata mushiki wa Kirambozi. Aha. Banze nje ganze gati. Alo? Alo. Nyaruka ubunyene, nyaruka. Ihute cyane. Okay ndaje ubunyene. Ubunyene ndaje. Ndagushikira inyuma y'iminota mikeyi cyane rwose. Obviously, none we karamo magara. Oh. Tumitaha. Tunyaruka akazi. Kagende neza. Bana ubwiye. Ima telefone yawe. Ima telefone yawe kibondo. Okay. Ndaza kuyigusubiza mu wundi mwanya. Meze neza? Wanyoye amata? Wanyoye amata? Shaka yandi? N'umunsi ukeneye gufungura iki? Ndashaka kurya. Ndashaka kurya. Kubera iki? Tuzavugana. Karibu. Marakoze. Have yicara nga muramutse? Asa. Karibu. Mahoro cyane. Karibu. Marakoze. Kumanga n'umutima turarwaye. Wapi meze neza? Turabicaranye na papa wawe. None kera ntamikende kutari wambwiye kare twumva kwanze gusa nashushe cyane Kashare kana naragize n'isangane ngaha ni pange natamu. Siniho ndagutaba papa none yafashe ryari ko mutari mwambwiye nzi kumuraba aka kanya nta jambo na rimwe uri kwiriye kongera kuvuga kandi uri kwiriye kongera kwinyagaza uko nyene umeze ubwo muko nyene
nunyiganga uza kubona umutima. Nturekuriwe kongera kandi kuvuga n'ikintu na kimwe, kandi nturekuriwe no kunyiganga ngo urabe hariya canke ngo urabe ino. Nugerageza kubipinga urabura ubuzima. Allo, musico nguyu. That's phone. Hamwe no kuvuga ngo ibyo ubonye nuhirahira ukabicira hasi na gatoya, harya ndamujanye utokwisanga nawe ari yuri. Papa, no! Come uko! Mama sinzira! Ndakunigo. Uzaki. Subiri cyo kuri mchambo na rimwe ndakugoye. Uze wihembukire n'amate hasi. Indaye nuwa muhamagaye. Ukazokwenduka kira amate hasi. Badoce bagenda bahakire telefone yawe. Bazobona kuna amajwi yose ari wamuhamagaye ko nawe uri umugambanyi. Uze wihende nawe bizoguhitana. Ubimenye rero. Impamvu nakoresheje wewe nuko narinzi neza katahubika. Uze wihende ukire hasi. Urimene rizokumena ubwonko. Jewe nzoba ndi ngaha ndora. Bazogutwara ndaba kandi nzokureka bagutwara. Umwana w'isimba agomba kuba simba, umwana w'intare agomba kuba nk'intare. Komera mu maso. Gabanya santima ahubwo tuvugane byihuse. Papa ntagusanga ngaha. Feriza sheri ni Mireille. Umviriza ejo mimi yaraje ngaha. Papa nasanze ari umuntu w'umugambanyi. Niwe yamwifatiye amuhereza umuntu aramushimuta. Byihuse rero ni umenye icyo gukora. Niwe yamufashe. Sheri genda papa ntagusanga ngaha ngo nkwegere. Genda. Kumbe papa n'umwicanyi. Ubuho haricanye aranabinyeretse. Kumbe hari hahuriye na kwa gufatwa kwa wa mwana wo kwa basheri. Ubuho na mukuru wiwe agiyeko. Okay. Ubu papa ndamumenye uwo ari we. Ngo ntiyarize gufatira kw'izosi. Yarigishijwe. Okay. Ribi ryambere ariryo ryanyuma wongera kumbaza urupfu rwa mama wawe.
bombafu nyankaragata ukazosubira menye neza kuzoburi kurandurira ibinyamutwe mwananje. Yo namaze gufata ingingo kugenda nzogenda kandi nzokusigira umwana wawe. Wumvise? Jo nzogenda. Sishaka kandi. Kuko mugore umwicani nawe ni umwicani. Sizosubira kandi kwicara kumena amaraso y'abantu. Namanza. Sinzosubire kandi kumva ucishije iryo jambo mu kanwa kawe. Ukazosubira. Utaniona mimi ni nani? Utaniona mimi mtu gani? Niho nyuma mama wawe yagumagarariza. Papa wawe ahitamwo kumukura mu nzira aramwica. Amaboko yawe hejuru kandi ntuteye intambwe no kunyiganyigana ari aho nyene ukanyiganyigana gato inda guturitse umutwe.